icyo jewe mbona mu mwizero nuko uganiriye n'umuntu muco bita akanywabawe ukagira bimwe bita akanyegenda nukuri usanga barushe. Rero ubu biraryoshe cyane kubona bazobonana, ariko hari ingorane zoshika. Ingorane zoshika nuko hariho ibyo bahishanya. Muri aya mezi 6 havuze ibintu byinshi, baravuze bati intambara ivuye kuri iki twaziye manda. Mugabo ubuye kubera amezi 6 aheze dushakashaka turazi ko hari ibindi bapfa nkumbure bisumba twaziye manda, base kubatavugana baci ruhande inyungu zabo, baba bene wacu baba abanyamahanga. Umwizero twogira no kubwa mbere ivyo bintu bitanguye. Umwizero wa kabiri nuko twumva bazogenda kandi byari byaragoranye, ariko rero icya gatatu twabwirizwa yaba byashoboka kuronka imboneza zigenga zivuga bakazumvira ino hano mu gihugu cyacu na hari iburaya bakazumva bakavuga bati ubu rero ntimusubire guhendana, ubu rero ntimusubire kudusiga inkora, ubu rero ntimusubire gusigaza ibibazo nkora mutima.